gisubizwa bigoranye, kandi ntabwo ari igihugu cyose cyose kibikora, kandi nubwo babikora birazimvye, ntabwo ari we wese yoshobora kugisubiriza. Uno munsi nkaba nabateguriye ikiganiro kidasanzwe kivuga ku bihimba bikurubikuru bigize umubiri w'umuntu. Ibihimba bikurubikuru no kuvuga umuntu adashobora kuba hatabifise, kandi bidasubirirwa, n'ibisubirizwa bigorana kugira bisubirizwe, kandi biba bizimvye kandi bitagirirwa mu gihugu icyo cyo cyose. Ubwa mbere ngiye gutangurira ku bwonko. Ubwonko umuntu wese arafise ubwonko, kandi ubwonko nibwo twitwa ubwenge. Ubwonko uko bumeze bukorana n'ibihimba byose by'umubiri. No kuvuga iyo umuntu amotewe, n'ubwonko bumubwira ko amotewe. Iyo ikintu akumva kirarora, no kuvuga n'ubwonko bucya bumubwira ati icyo kintu kirarora. Iyo ukoze ku kintu ukumva ko gishushe cyangwa ko gikanye, ubwonko bukubwira ko gikanye. Iyo ugize ikindi kintu wumvise amajwi, no kuvuga n'ubwonko bucya bukubwira ati n'amajwi. Urumva rero ubwonko ni igihimba cy'umubiri kidasanzwe, kuko umuntu atagifise ntaba afise n'ubwenge. Ubwonko nibwo bwenge, kandi ubwonko nicyo gihimba cy'umubiri kidasubirizwa n'ahantu na hamwe ku isi. Urumva nicyo gituma umuntu wese aba akwiye kukizigama. Kukizigama bica mu nzira nyinshi. Kukizigama turazi nk'akarorero iwacu. Iyo tuvuka hari abantu usanga bakubita inkona abana ku mutwe, hajya uba uri kurangiriza ubwonko, uba uri kurabwonona. Hariho nk'iyo umuntu agize accident naho nyene isanganya y'imodoka, ubwonko bukononekara. No kuvuga hariho ibintu biba biriko birapfa. Nk'akarorero, iyo umuntu akomeretse ubwonko bishobora kumuzana n'izindi ngaruka, nk'abarya abantu usanga bafise intandara. No kuvuga n'ubwonko buba budakora neza kubera ashobora kuba yagize ikibazo akiri mutoyi canke ibindi bintu. Iyo umuntu anyoye ibiyovyabwenge, abanyarwanda nibo babivuga neza ngo biyovya ubwenge, kuko ubwenge nibwo bwonko buronona ubwonko bugasigara butameze neza. Ikindi kintu, iyo ubwonko butameze neza, ni bamwe abantu ushobora gusanga bavuga ngo amepungukiwe, afise ubumuga bwo mu bwenge. Urumva ico ni igihimba kidasanzwe ku muntu adashobora kuba hadafise, kandi kidasubirirwa. Ikindi gihimba cy'umubiri n'umutima. Umutima nawo nyene ni igihimba kidasubirizwa gutyo nyene. Ibihugu byinshi ntabyo bishoboye, kiretse ibihugu rutura birashobora kugisubiriza. Urumva kandi birazimvye, no kuvuga umutima umeze nabi, kandi nubwo bawusubiriza ntushobora gukora nk'uko uwakera wakora, kandi nubwo urumva biba bizimbiye ubusa. Umutima ukora akazi kenshi ku mubiri. Umutima ugaburira ibindi bihimba byose by'umubiri, ukabugaburira amaraso. Ubigaburiye amaraso akagenda hose atwaye icyo bita oxygene. No kuvuga hari igihimba cy'umubiri kitagaburiwe n'umutima amaraso arimo oxygene, icyo gihimba kica kibora. Ubwonko bwo butagaburiwe amaraso arimo oxygene, ni hajye nyene ucyo usanga ubwonko butakora neza, canke umuntu ugasanga yagize nk'ivyo bavuga ngo ni stroke. No kuvuga imitsi ntishobora kugaburira ubwonko ingaburo bukeneye, kandi ibindi bihimba byose by'umubiri biba bikeneye iyo oxygene twagwa n'amaraso. No kuvuga ayo maraso, umutima umeze nk'ipompa uzura yarungi kuyagarukana. No kuvuga ni nk'imoteri, niko twe tubivuga, engine y'umubiri. Ikindi gihimba cy'umubiri nashaka mvuga ni igitigu. Igitigu ni igihimba cy'umubiri kidasanzwe, kuko gifise ibikorwa byinshi gifasha umubiri, kandi umuntu ugira abeho. Muri ivyo bikorwa bimwe bimwe igitigu gikora, hariho nk'icyo yerekeye nk'iyo uriye ibintu birimwo ubwayi, igitigu kirabigosora kikabikuramwo. Nk'iyo nyoye inzoga zijya zikazekaze, ubu uri kuraremeza igitigu, kuko gica gikoresha inguvu nyinshi kugira gikuremwo ubwo bwayi. Iyo umuntu yariye ishano, hari igitigu cigwanira kugira gikuremwo ubwayi bw'iryo shano. Kandi igitigu muri ivyo bikorwa byose gikora, hariho n'ibindi usanga gikorana n'urura kugira kigabanye isukari mu mubiri. Kandi igitigu, isukari umubiri udakeneye hamwe n'ibinure umubiri udakeneye, igitigu gica kibibika kugira uzobikoreshe mu gihe uzoba utabikeneye. Nico gituma umuntu ashobora kwisonzesha. Hariho nabo numvise bamara indwi bisonzesha. No kuvuga nubwo yisonzesha, bya bintu igitigu cyabika bica biza umubiri ucubura bikoresha. No kuvuga isukari hamwe n'ibinure.
icyo ni igitigu. Igitigu gifise akazi kenshi, mugihe ibyo nibyo mvuze bimwe muri byinshi igitigu gikora. Ikindi kintu gihimba, kandi igitigu ntigisubirizwa, gisubizwa bigoranye, kandi ntabwo ari igihugu cyose cyose kibikora, kandi nubwo babikora birazimvye, ntabwo ari we wese yoshobora kugisubiriza, kandi naho bakwemera ko bogisubiriza uja kuri liste ukazorondera mpaka umuntu agize isanganya kugira bamukure mu kijya ciwe bakiguhereze. Urumva ushobora kwiyandikisha ugasanga uri nk'uw'imiliyoni, wumva uzoshikirwa ryari mu gihe igitigu uzobugikeneye muri iyo misi yose. Hanyuma ikindi gihimba kidasubirizwa cyangwa gisubirizwa bigoranye, muga coco ubushakashatsi na tekinoloji yerekanye ko coco ugishubirije arico kintu gisubirizwa cyane gusumba ibindi bihimba by'umubiri, kandi kigakora neza n'amafyigo. Amafyigo umuntu ashobora kuba hatakifisa amafyigo, muga umuntu agira amafyigo abiri. Afise amafyigo abiri no kuvuga rimwe ripfuye barashobora kumuhereza irindi likabandanya rikora, rimwe gusa rirahagije kugira umuntu akore, kuko amafyigo akora ibintu bidasanzwe. Amafyigo akura ubucafu mu mubiri akabugosora, akabukura mu mubiri kugira amaraso meza abandanye mu mubiri, ay'ubucafu nayo acavayo umubiri ukabukuramo. Urumva bivayo mu ndugumba canke mu byo yitumye canke mu byo yihagaritse, ubucafu niko busohoka mu muntu. Urumva amafyigo adakora mu mubiri hagumamwo ubucafu, kandi ubucafu bugumyemwe ni hamwe uca usanga umuntu ubuzima amagara yiwe atameze neza. Nkuko nako ndavuga ibyo bihimba ni ibihimba byo gukingira ku bwonko. Twirinde kuza turakubita abana ku mutwe tubakingira. Umuntu agiye kwikinga kwigare yambara ikaske yo kumukingira kugira niyagwa hasi ubwonko ntibukomereke. Umutima nawe nukugerageza tukaza turagira siporo, tujya n'indya nziza zitonona umutima kugira umutima wacu ubandanye ukora neza. Igitigu naho nukwirinda cyane cyane. Igitigu nukwirinda kurya ibintu, kunywa ibintu birimo ubwayi bwishi. Ikindi ku mafyigo naho, amafyigo iyo umutima ufise ikibazo n'amafyigo arashikirwa. Nitwakingira umutima n'amafyigo azomera neza. Murakoze, nkaba nikebanuye. Ico kikaba ari cyo kiganiro nari nabateguriye. Rero nimurindire ikiganiro kizokwirikira.